Yes, bakunze bandati bwo wana turi muri from COVID-19 tuva muri quarantine twongera dusubira mu rugo ni Olegue Urwego Mr Pastor ndetse nandi mazina menshi magiye mu mwita aho aje yaramaze imisi ari mu gihugu cy'u Rwanda ariko bakaba bamushikirije muri quarantine no musero aje ava muri quarantine asoka ariko natwe turavuga ati twamo hatangwe katubashike hakiri kare nk'abakunze bandati fi tubereka ibintu updates ziri ku rwego rwo hejuru ariko tunabashikiriza tunabamenyesha neza yuko n'igihe yagenda twari mu bambere bagiye kumuherekeza ndetse turanagare nawe katuvuga ati twizere neza yuko mu mwanya tuza gusubira kubona nawe tunamuganirize abiri canka 3 atwiganira ko vyaremeze hari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse atubwiye n'udukimenye badukuriyeyo murakoze cyane rwo mukurikirana Ndaha TV ni Elma Love mwari mu ko bisanzwe kora subscribe like share na comment wanya bimkende bimeze neza murabona yuko ari ndani ari kumwe na za bouncer zimwe bantu bana za gangi zimwe kabisa uvuga ati wow ibi ni big boss. Yes, bakunze bandati bwo mwabibonye ko ahanya turi ngaha nyene na Olegue Urwego hagira tubwira amajambo abiri canka 3 kubijanye n'ivyo yahuye navyo hariya Kigali katwe tumwegerogera ngo avuge amajambo abiri canke 3 aho tugire tuganire nawe ku bintu byinshi cyane byerekeranye industry yo yagiye ahura navyo. Yes bro brother Olegue vipi Olegue nizera kumeze fresh ni sawa birameze fresh mu rugendo mu gihugu cy'u Rwanda urugendo rwakwigishije iki ga Olegue urugendo rwanyigishije kubana n'abantu kurahura ubwenge mu bindi bihugu kugira nkuko namasenga yuko nshaka kuba muri mvye international bisaba yuko tuza turajabuka buke twumviriza tunaturiya mu bindi bihugu kugira uganye fan base yaho ukora akantu bakunda umenye ingene ubinjiramwo pour que ejo kandi ucuja mu kindi mu myaka 2 canke 3 Imana iducijije imwemu tuzashobora kuba international bafasha akantu amera nka gukoresha kuri publicité kinyobwa cabo ugunge ni roke kirabenya yafashe ugunge akwemeza kare inzoga iryoshe wavyifashe mwo ijya n'inzoga nkuko tuvuga inzoga kavukire na kantu nyene kucubahiro si bya bose bijya inzoga gushikiriza ku kantu kavukira bari sawa cyane. Okay, tukiraho nyene wagiye gukorana indirimbo na Papa Cangwe mbega mugabo harasigaye haraba ama confusion menshi bati mbega ni indirimbo ya Olegue featuring Papa Cangwe canke ni Papa Cangwe featuring Olegue ni indirimbo ya Papa Cangwe featuring Olegue nkuko nanje nafise gahunda yo kujayo acemvuga ati reka nshikeho comarira n'ibikorwa byanje nivyo nyene nagira ati hari izindi ndirimbo wakoranye n'abandi yego hari izindi ndirimbo sishimye kubivugira ngaha ni surprise iyi twarayivuze mugabo izindi zirabitse ni kado kuba kunze umuziki ndundi muri rusange ariko Olegue kubimaze kuvugwa cyane inyuma y'igihe utari ngaha wewe biravugwa neza ko Bruce Melody arimwo gendo hayo umuco abakunzi bawe n'abakunzi bo muri muziki ndundi si wowe wenyine ahubwo n'abandi urumva novuga ni projet itaraba officiel turatangura kuyivuga cyane gusa
kubivuze nuko nyene ngo kagashakosha amatu adusumira ngo karuzuye indirimbo mbe ni zingahe zose hamwe nibanga tu kuzema amakado y'abakunzi b'umuziki ndundi yego ndakora cyane kujya kigwa giwawe ngene wakiriwe Kigali benshi baravye interview ya mbere wakoze bakakwakira bahayagiza ugunge gwabo baravuze ati bari bakuje kugira ngo bakoreshe promotion ibikorwa byabo ariko Olegue yo vuga gute kuri ico kiri abarundi bagiye bavuga cyane oya ivyo ndavyumvisi wawe ivyo sivyo na gatonya kuko nakantu karyoshe cyane nibisumba biyo twabikora ikintu kiri different wabonye kiri mu Rwanda urabiye ku muziki ndundi ohanura abaremvye babundi kugira ngo bokora kugira twiteze imbere kwavuga ati ugiye ahantu tugeza kuzuzanya akantu atandukanye mu bisanzwe jewe sinagiye mu gihugu c'u Rwanda ngo ngiye gusohora umuziki ahanini najanywe no kwiga nkigira ku muziki narize ibintu byinshi bigiye bitandukanye ugerageje kuraba umuziki w'u Burundi hariya anye bahuwa ibice bingahe kwijana hariya novuga yuko gusa icyo nabonye mu Rwanda barakunda imiziki yabo cyane barayikunda cyane ugishika ngaha biza mu nyuma ibindi biza mu nyuma okay igikorwa cyawe na Papa Cangwe twumve uko kizosohoka ryari gisohoka muri ino nyene muri ino minsi muri kuno kwezi cyangwa mu kwezi kuza cyane novuga yuko muri rinoci ni sama gusa ni indirimbo ya sama abanyeshure baravuye ku mashure tubaha ingoma ariko kandi tuvuye ngaho nyene Olegue yo ni collabo ya Papa Cangwe ya featuring Olegue ku giti ci wawe izindi ndirimbo canke indirimbo ugiye kuyisohora ryari twitege nawe yuko uzosohoka vuba jewe mfise imiziki myinshi cyane vraiment abakunzi banje abakunzi b'umuziki ndundi ndabasaba kumba hafi gusa mu bandaye munshigikira ndashimira kandi abarundi mwangumije kwa maso gihe narindi hanze y'igihugu mwaguma mundi hafi vraiment murakurikirana ibikorwa byanje cyane ndibaza narashimye ingene mwambaye hafi nanje nkuko nababwiye ndi umuntu azobama abakiza inyota naravuze ati vibe nzoguma ndayibaha aba DJ nzobaha imiziki itambitse urumwe mu baririmbyi bakunzwe cyane mu Burundi kandi bakurikiranwa novuga yuko ku rwego rurenze rushimishije ariko indirimbo Pastor waheruka gusohora suko yakiriwe mbeho twitege yuko ugiye guhindura iki mu bikorwa bindi indirimbo ijya Pastor uko message nashatse gutanga canke intambwe nashaka kwereka abantu nije ndayizi uyizi ukuntu wandika imiziki biri difera yuko abandi bandika kuraje usanga amenga biratandukanye twitege n'indimo wakoranye na Papa Cangwe hizo imeze nk'ende nene tumenye izoba iri ku rwego rushimishije Olegue dusubire magato uravye ukuntu industry y'Kigali wasanze imeze na industry yo ngaha anye iwacu nakaye kantu nkakagohe wovunira abarimbi bagenzi bawe bivanye nuko n'ibintu wagiye ubona bitandukanye n'ivyo ngaha iwacu ico cyambere nshaka gusaba nuko abarimvyi b'abarundi twoshigikirana tukakundana nta kindi gusa merci cyane yego ndabashimire mwese cyane mwakoze yes kuva i Kigali akantu wakuyeyo wumva ko ugenda uravuga muzokumva mu muziki yes reka tubashimire cyane kwa